mwiriwe neza aho muherereye hose amahoro y'Imana bane namwe. Hama rero ngira ndabatwenze kuko twaravuganye yuko minsi yose ndonse agakuru kabatwenza nzokwama nabatwengije kuko umuntu atwenga akoresha imitsi 10 gusa ariko ubushavuye akoresha imitsi 45. Hama rero ntimwibagire subscribe hama like no kufyonda kunzogera cyane kugira ngo aho uri hose uzokwame waronse video zacu. Hama rero ako kantu kabatwenza tubasaba yuko mugahana n'abandi batwenge kuko isi tugezemo n'isi ya stress kandi ama stress yica n'ingoga gusumba n'ibindi byose gusumba n'ingwara kuko stress zirakubuza kurya, stress zirakubuza kuryama, stress nimbi cyane. None rero icyo nshaka kumugira nuko mwumva neza ko mutegeza kwama mutwenga mukibagira ibiri ku isi mugatwenga utuntu tubashikiriza. Reka rero tuje ku ntumbero ikiganiro. Muri iyo myaka iheze harabaho ibitito, hakabaho imigani, hakabaho inkuru, ariko byose byari kugira ngo abantu bagume baryoherwa bibagira ibibagora bibabuza kuramba. Gutwenga kuryoherwa bituma umuntu aramba. Kuri ivyo rero je ndafise indi nkuru. Iyi nkuru rero ni y'umwana yabana na nyina bonyene ari babiri. Kera cyane nayibwiwe n'abavyeyi nabo babibwiwe n'abavyeyi nabo babibwiwe n'abavyeyi kugera kera. Uwo mwana rero yabana na nyina yagiye gutembera ku gipatiri. Agiye gutembera ku gipatiri abona igiti cy'amapera. Murazi ko hari ya kuba patiri kuri paruwasi wamubona ivyamwa, amapera, amavoka, imyembe, amapapayo, ibintu byose byera hari. Hama wa mwana abonye igiti cy'amapera kuko nico cyari hafi arurira mu giti cy'amapera atangura kumanura amapera. Patiri nawe umwera muzungu yera yariko arihitira atera intambwe bya bindi bavuga ngo baba ariko baragira meditation yifitisha pure yiwe azara nina hazimana. Ageze munsi y'igiti cy'amapera arangamije hejuru abona umwana ari mu giti cy'amapera. Acaramubaza ati wewe mwana ukora iki mukobwa? Manuka vuba ukora iki mu giti cy'amapera? Manuka vuba. Akana n'ubwoba n'akantu karamanuka. Kageze hasi kari kagize ubwoba ngo aragakubita acakora mu mufuko wikanzu yari yambaye yera akuramo ikingorongoro cy'ifaranga rimwe. Genda vuba arakamuhereza uwo mwana. Genda vuba, genda uguri kariso. Genda vuba uguri kariso. Akana kariruka karataha muhira. Nyina abona afise ifaranga rimwe ati none mwana ko jewe ntaza hukora iri faranga rimwe wari kuyati. Padiri niryo yangabi byagenze gute? Yambonye nurira mu giti cy'amapera arandangamiza hejuru yondi acambwira ngo nimanuke. Narinzi ko nkubita ariko ntiyankubise yampaye ifaranga rimwe acambwira ngo ninje kugura ikareso. Umwana aragenze. Hama nyina ariyumvira ati kuyu mwana barinze bamuha ifaranga rimwe ari umwana jewe ngiye kwiba amapera boca bampa menshi gusumba. Inkuru y'umwana isubira inyuma. Yavuze ati yampaye amahera 5 cyari kingorongoro ca 5 urumva ngo agenda guri kareso. Ayo mahera 5 rero kera yagura byinshi, harimo ibiharage, harimo ibijumbu, harimo ifu, harimo imyumbati, ibintu byinshi mu mahera 5. Hama rero yigira inama yo kugenda kugira ngo nawe nyene arabe ko bomuha amahera. Aragenda arurira igiti. Ageze mu giti cy'amapera kujya kakabaye patiri arahaca ariko arazunguruka. Ahejeje kuhaca acaraba hejuru abona y'umugore. Manuka vuba mu giti cy'amapera. Mugore ukora iki mu giti cy'amapera? Manuka vuba. Umugore acamanuka yiruka kuko yarazi uko yahaye umwana 5 nawe yo muha menshi gusumba. Manuka vuba akira akora mu mufuko wikanzu amuhereza ifaranga rimwe. Genda ugura ugwembe. Nyaruka vuba ugura ugwembe.
acaragenda. Urumva rero we yarazi ngo aza kuronka menshi ariko yaronse ifaranga rimwe, umwana nawe yaronse 5. Umwana yatumwe kugura ikareso, ukuze nawe yatumwe kugura urwembe. Abakuze bibwirwa benshi bikumva bene byo. Abakuze nibo uwo mugani canke ako kajajuro ko twenza kuko kubanaho navyo bumva. Murakoze, tuzosubira uzobaze media.